muvukanye burya ujya muntu mwubakanye uramuzi neza ngo umuntu aguma ari ikinyegezo. None ko atigeze akubwira ko mu kuvuka mama we yamubwiye ko yagiye ku mupfumu, hajya ubona ushize injya ku meza ukazona arahindutse arazisheshe upati ngo je ndiko ndasaba Imana ngo umugabo atunze ngo asenga sha wiga muri 11 ingorane ufise ni umugabo atunze asenga uno munsi. Tugire Kristo tabaranya mu nyumviririza ko namwe nyumviririza ko hama abana baho hariho ishure ryabaye irya mbere mu gutwara inda. Ico gihe n'umushikiranganje ararungika abapfasoni baja kubahanura. Abo bajene ngiye narumwibutsa Imana ndagenda ndahura nabo ndababarira nti narinje kubakengurukira bane banje. Baca batangura gukoma amashi. Ntimwarakoze yo nukuri mwarakoze cyane ni kuko mwaratumye tumenyekana. Nyancabwenge zanje nimba atari bijuju zica zikoma amashi. Numviriza ntimwarakoze guterana amada gushikaho tuba bambere mu gihugu. Baca barahora. Mu nyuma turagira amanama turahanura. Ico gihe abavyeyi barashavuye bati nitwabona umuhungu n'umukobwa bahagararanye saa 11 uzobabona tori gita kubite ntoyi iyo siyo solution. Kandi ivyo vyarabaye barakubitwa pe. Wazubona basanze umuhungu n'umukobwa bahagararanye kwibarabara bakubita. Hanyuma nsubiyeyo ikindi gihe mu nyigisho ndababwira nti nashaka dusubire twige cya kibazo. Umwe muri bo ngo yo ngo pati ngo kijya caratorewe inyishu nti gute ngo nukuri kijya caratorewe inyishu ngo ntugire ikibazo ntandaze zosura gutwagwa ngaha. Ntangura kwiyumvira mbere ni mutima mweranda yirukewe nyene ubwiwe abajamwo vyagenze gute. Nza numva umwe muri bo ngo haraje abagira neza ngo baraduhaye udufuko ngo nukuri ngo ubu ngo uzotwara iyo ndazoba ari kijuju. Ndabaraba nti jewe ubu ndemeye ko muri birofa muri biwerewere. Nubwo uno munsi mwaravye umugira neza yoza kubafasha bama babirukaniye Minervare ndabazi nta makaye akwiye mufise raba impuzu mwambaye uko zimeze musanga umuntu abifuriza neza wa mbere n'umuntu abazaniye ubufuko. Bavukanye muca mwumva ko rimwe rimwe zararutse zarakoranyeko. Haleluya haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Tugire Kristo. Uno munsi tuje kurabira hamwe ukuntu Yesu ari we aturemurura imitwaro ituvuna ibitugu. Tugire Kristo. Bavuka intore z'Imana. Uno munsi ubuzima turimwo uno munsi ntawe ubuyobewe. Umuntu atabona neza imitwaro ihari yoba afise ikibazo. Bavukanye hariho imitwaro ifatiye ku ngwara. Ingwara zikira n'izidakira. Hariho imitwaro ifatiye ku bukene. Abenshi baradusohora mu mazu. Abenshi turabura ivyo tugaburira abana. Abenshi turabura gahuzu. Hari imitwaro ifatiye ku bushomeri. Aho tubura ico dukora ngo dushobore gutunga imiryango yacu. Hari imitwaro ikomoka kubo twubakanye. Uwo naziga ko azontabara mu bibazo ndimwo akaba ari waza kunsonga mu buzima bwanje. Uwo naziga ko ari byose mu buzima bwanje ni wagarutsa ntumandira. Hari abana tubera imitwaro abavyeyi. Kare umwana twamwakira nk'umuhezagiro w'Imana. Mugariho abana turonka bivanye n'imigenzo yabo nuko bifata bakaducikira imitwaro. Gushika bamwe bibaza ati mbega Mana iyo utuma umunyima uwo mwana ntaze mu buzima bwawe nk'umuhezagiro ariko akaza mu buzima bwawe nk'umutwaro. Hari abavyeyi tubera abana bacu imitwaro. Umwana agakomereka ku mutima, umwana agatunura ku mutima
bivanye n'ingeso mbi cyangwa imigenzi itabereye y'abavyeyi. Umwana akumva adahimbariwe na gato no kugira abavyeyi bameze nka twebwe. Hari abavukana baberanira imitwaro. Hari aho ku kazi dusanga abo dukorana twababereye imitwaro cyangwa nabo batubereye imitwaro, aho dutegana imyereka kugira ngo umwe aje mu kibanza ndimwo cyane nanje nje mu kibanza rimwo. Hari abo tubana batubera imitwaro, aho bakubeshera ngo urumurozi, aho bakwagiriza ivy'amada, ko wakoroje, ko wagize iki n'ibindi n'ibindi. Hari ukubura uwo twubakana bikambera umutwaro, aho abarundi bakubwira ngo ujya we yasaziye iwabo, ngo naho yohura n'umusuma nabure kwemera, ngo naho yohura n'iki najane nawe, maze uwo muntu muguma amubwira ayo majambo, ubwo buzima bugahinduka bukamubera umutwaro. Bavukanye umugwi wa mbere w'imitwaro n'izo ngorane dufise mu buzima bwacu, akenshi musanga zituremereye, ndetse akenshi tudashobora kuronka n'abo tuzisangiza. Umugwi ugira kabiri w'imitwaro ni imitwaro iza mu buzima bwacu ikomotse kuri twebwe nyene canke ku bubegito bwacu. Tugire Kristo. Nagire ndabibariza ikibazo kigoye cyane. Imaraya zoba ziri ngaha ziduza ukuboko, abasuma turi ngaha tuduza ukuboko, abarozi mbobo ndanababona n'ubu muga dupfe kuduza ukuboko abarozi. Nagire ndababarire ntitwaretse kuduza amaboko kuko tutiba, tudasambana, tutabesha, tutaroga, ariko ni kuko ivyo bintu nubwo tubirimwo twatahuye ko atari cyo twaremewe. Bisigura nubwo munyita umusambanyi simpimbawe nuko umusambanyi, mu mategeko ubwo busambanyi bwateza kumbera umutwaro, kugira numve yuko ico ndi sico naremewe, uko kubesha siko naremewe, uko kwiba siko naremewe, gutwara umugabo w'abandi cyaye kuja gusambanya akana nkakajya sico naremewe. Muga ko mfise iyo ngeso vyategereza kumbera umutwaro kandi ukomeye, aho nateza kugira Yesu ati ibi bintu naho ndabirimwo ndamaramara, ndagusabye ubinkize wewe nyene umbohore. Tugire Kristo. Hariho abantu muri twebwe bataramenya ko bafise imizigo ibaremereye. Hari umusaserdoti dusangiye ubutumwa, niwe yariko arigisha abajene, abigisha ngo ubwoko butatu bw'imizirikanyi. Ababwira ati umuzirikanyi wa mbere ni umuzirikanyi usinziriye. Mu kubibasigurira yababwiye ati umuzirikanyi usinziriye umeze gute? Ni umuntu avukira mu bukene ntamenye ko akenye, ni umuntu ari imfuvyi ntamenye ko ari imfuvyi, ni umuntu ari imbaragwa ntamenye ko afise ingorane yo kurenza urugero mu binyobwa, ni umuntu ajya gushika turamangati ntamenye ko umunoho uri mu kumwica. Ni ukuvuga urabaye mu kibazo mugabo w'ico kibazo ntacubona. Tugire Kristo. Abo bantu ntabariho. Ugasanga wowe uri umuvyeyi ugumurira ati uyu mwana wanje, uyu mwana wanje, umwana ntabona na kimwe. Wowe uti abavukanyi banje ugafuka mu gatonoka n'amavi, bobo ntibabona na kimwe. Abana tabavyeyi ibi bintu, abavyeyi ntibabona na kimwe kuko bafise umuzirikanyi uhumirije, usinziriye, utikangura na gato. Naco gituma uwo muntu bivanye n'ingorane arimwo ntuzamubwira ngo tuje kuri paruwase mu kizamweranda hari evangelisation. Ivyo ntavyazi kuko n'ingorane arimwo ntazazi. Ni naco gituma n'inyishu nta nizakeneye kurondera. Burya wowe urahaguruka ukiruka kuko wabonye ibibazo urimwo. Abantu nk'abo rero ntumubwira gusenga kuko nta ngorane yifitiye, we wari mwijuru ryiwe ari muri ivyo nyene. Numubwira adoration, izo si ingorane ziwe, ivyo ntavyazi. Numubwira igitabo cy'ijambo ry'Imana, oya, hari ibindi bintu vyinshi vyo gusoma. Hari abasoma ibitabo, hari abasomana, hari abasoma ibindi atariko Bibiliya. Kubera ko nta ngorane nimwe yifitiye. Wamubwira uti ruwanje, oya. Wamubwira ibindi, oya, ariko umushiriye umwakirije televiziyo
yomara umunsi wose yirabira novera atangorane n'imwe kandi adafise icyo arya adafise iki eka wewe amahoro yiwe ni novera amahoro yose akaba ari aho. Tugire Kristo, tugire Kristo. Abakunda umupira w'amaguru muraza kumbabarira, igihe Uburundi buheruka gukina na Kamerune nari nagiye gusenga kuri monsiyo njanye n'abafaratiri, hanyuma uwo twari twajanye ndamubaza ntiwagiye mu gasengero, ngo yego. Ntivyukuri ngo yego, ngo namubwiye muvyeyi Bikira Mariya ngo adusabire dutsinde, ca ndatwenga. Shitse ndafise umugenzi akunda umupira cyane aranyandikira, nasanze yandondeye nguma arambwira ngo Pati ngo shaka, nawe nyene yambwiye uko nyene ngo umbwirire umuvyeyi Bikira Mariya ngo nukuri dutsinde, ngo je noryoherwa, ngo no kwicupa kandi nawe wejo nzori kurungikira. Namuhaye inyishu ihave itirimutsa gato y'abakunda umupira, naramubwiye ntisha ubwo uravye ingorane abarundi dufise, acanyishura ngo uvyanka uvyemera turatsinda. Ntego mutsinda mwatsindwa, Imana iguma ari Imana sanangashkevu. Mu nyuma tumaze gutsindwa abarundi niho yambwiye ngo uri n'akanwa kabiyuva. Bisigura ko bavukanye hari imizirikanyi isinziriye, aho kumenya ico gusaba nta n'ingorane n'imwe yiyiziye. Hari umwana uraba ukuntu yigenza ukavuga uti wa mwana ubwo urazi kuri imfuvyi, ivyo ntumugore. Ukaraba umupfakazi yicara ati uribuka kuri umupfakazi, ntumugore. Ukaraba umwana yavuye ruguru iwacu hariya aje Bujumbura ukuntu yigenza uti uribuka iyo waje uva, ntumugore. Kubera iki? Amaso yiwe umutima wiwe urasinziriye. Aha benshi rero dufise imitwaro muga ntituyizi, abenshi turaremerewe hageze aho twocikana muga ntavyo tuzi. Uwo musaserodoti arasubira ati hari abafise umushaha canke umutima uhumaguza. Naco gituma bavukanye ubwo tweho imitwaro dufise. Bangahe muri mwebwe mwamenye ko basokuru banyu bagiye ku bapfumu? Bangahe muri twebwe dufise indasaga umubiri wose? Bangahe mwigeze mwiyumvira kugirirwa deliverance? Bangahe muri mwebwe mwagiye ku bapfumu mugashinga ibiheko mu nzu? Bangahe muri mwebwe mwagiye kuraguza kugira muronka abagabo? Ariko n'ubu gumugira ngo yo nararaguje yo reka yo ugumu uririraho uri cyambo cha wa wundi ngukindiraho uri nk'isekura. Haguruka ugire icukoze. Ubugira gatatu yatubwiye ngo ni umuzirikanyi ukanura. Umuzirikanyi ukanura, umenya ibibazo urimwo, umenya ingorane zawe, ugaheza ugahaguruka ugahangana n'ivyo bibazo. Hari indirimbo nkunda cyane, nkunda gose, ngira namwe mwoba muyizi, ivuga ngo humura amaso yanje, fungura umutima wanje, zibura amatwi yanje, subiza ubwenge Mana nkubone, nkubone Mana nkubone, ndakwisabiye Mana nkubone, nkubone Yesu nkubone, ndakwisabiye Yesu nkubone. Amen. Humura amaso yanje, fungura umutima wanje ukanure, erega zibura n'amatwi yanje Mukama kugira ndakubone. Ni naco gituma bavukanye ngo bafise umuzirikanyi ukanura, babona ingorane bakazitorera inyishu. Genda mu mavanjiri mu nkuru nziza murabe, Yesu yarahura n'impumyi akayibaza ngo ushaka ko ndagukorera iki? Erega hariho abantu no munsi tutazi ico dusaba Imana. Hariho abantu tuza mu misa tukiyicarira hari inyuma hari akayaga,
imisi ikinjira ikongera igasohoka ata kintu na kimwe tubwiye Imana. Ubwo si twe turi benshi. Hari agatabo kitwa Inkuka ya Misa narigeze kukibabwira ngaha nyene, ngo aho mwicaye muje mu misa ngo umwe wese aba yicanye n'umumarayika murinzi wiwe, ngo igihe umusaseridoti agiye guhereza umukate n'umuvinyu, ngo umumarayika murinzi ava mu kibanza urimwo, ngo akaza yikoreye igisimbo kirimo ibisabisho vyawe, ngo igihe umusaseridoti abihereza, ngo umumarayika murinzi wawe aca abishikana imbere ya altari. Ngo ariko abenshi ngo abamarayika barinzi ngo barahaguruka bakaza baramaramara bikoreye amaboko, ate uwo twari kumwe afise umuzirikanyi usinziriye, ntazi imitwaro afise, ntazi ingorane afise, yaje yashengeye adafise n'icaje gusaba umwami. Ese ukuntu bibabaje, ese imyanya twataye n'imitwaro dufise tudashaka kubona, tudashaka guhangana nayo. Naco bituma abavukanyi mugerageze kwinjira mu buzima bwanyu, banza umenye ingorane ufise izo arizo, banza umenye ibibazo ufise ivyo arivyo, banza umenye ibibazo abavyeyi bawe bafise, uwo mwubakanye ibibazo afise. Hari abo duheruka gusangira amafungo, nibo nabwiye nti none ga muvukanye, burya ujya muntu mwubakanye uramuzi neza? Ngo umuntu aguma ari ikinyegezo. None ko atigeze akubwira ko mu kuvuka mama we yamubwiye ko yagiye ku mupfumu, hajya ubona ushize injya ku meza ukazona arahindutse arazisheshe, ntihajya ntubona ko ari twa duti tuba tukabutse muri we? Ubanza umenye uwo mwubakanye uwo ari we, umaze kumumenya ufata uwo mutwaro uwikorere wamaze kuwumenya. Banza umenye uti umwana wanje yabonetse bimeze gute, yavutse bigoranye, arafise ibikomere, arafise ingorane izi n'izi, nico gituma ameze uku n'uku n'uku. Mbere uwo mutwaro ndawakiriye mugabo uwuzi. Utabavyeyi banje bakuze abiwabo barabishe byameze uku n'uku n'uku n'uku, ariko ubu nico gituma ameze uku n'uku n'uku. Ukamenya uwo mutwaro hama ukabona kuwiremeka. Erega ingorane ntituzi ico dusaba, tugire Kristo. Iyumvire uriko uratera inkuru n'umwana w'umukobwa yiga mu 11, uti ikintu ubu uriko urasabira muri no minsi ni giki? Ngo pati, ngo je ndiko ndasaba Imana ngo umugabo atunze, ngo asenga. Wiga mu 11, ingorane ufise n'umugabo atunze asenga uno munsi. Tugire Kristo. Tabaranya mu nyumviririza ko namwe, nyumviririza ko umugabo asenga atunze, aho kuvuga uti Mukama ndagusavye umpa amanota meza, nungurutswe mw'ishure, Mukama hezagira ibikorwa by'abavyeyi banje, Mukama atabaza papa atera imbere, mama atera imbere, hezagira abo tuvukana, ngo Mukama ndagusavye umugabo atunze ngo kandi asenga. Ahubwo ntukomeye. Banza urabe ico usaba icarico, raba ico usaba icarico. Ni nk'umwana yoba yiga mu 8 akambwira ati ndi mw'inevene ngo mba nsaba Imana mbe perezida ubu nyene, nubwo ntishara aba ko atadutsinga twakoranye ko mu mutwe, kuko hari ibindi vyinshi wosaba kandi ukeneye uno munsi binaguhagaritse umutima. None ni kubera iki muja gusaba ibidakenewe? Banza umenye ico ukeneye uno munsi, banza umenye ico uri uno munsi, maze uheze umenye ico wosaba. Tugire Kristo. Hariho ahantu nigeze kurangurira ubutumwa, ni henshi ntimuza kumenya hariho, hama abana baho hariho ishure ryabaye irya mbere mu gutwara inda. Ico gihe n'umushikiranganje ararungika abapfasoni baja kubahanura. Abo bajene ngiye narumwibutsamana, ndagenda ndahura nabo, ndababarira nti narinje kubakengurukira bane banje. Baca batangura gukoma amashi, ntimwarakoze. Yo nukuri mwarakoze cyane, ni kuko mwaratumye tumenyekana. Nyancabwenge zanje nimba atari bijuju zica zikoma amashi. Numviriza, ntimwarakoze guterana amada gushikaho tuba ba mbere mu gihugu. Baca barahora. Mu nyuma turagira amanama, turahanura. Ico gihe abavyeyi barashavuye bati nitwabona umuhungu n'umukobwa bahagararanye saa 11 uzobabona tori gita kubite. Ntoyi iyo siyo solution.
kandi ivyo vyarabaye, barakubitwa pe, watse ubona basanze umuhungu n'umukobwa bahagaranye kwibarabara bakubita. Hanyuma nsubiyeyo ikindi gihe mu nyigisho ndababwira nti nashaka dusubire twige cya kibazo. Umwe muri bo ngo yo ngo pati ngo kijya caratorewe inyishu. Nti gute? Ngo nukuri kijya caratorewe inyishu, ngo ntugire ikibazo nta ndazi zosura gutwagwa ngaha. Ntangura kwiyumvira mbere ni mutima mweranda yiruke wenye n'ubwiwe abajamwo vyagenze gute. Nza numva umwe muri bo ngo haraje abagira neza ngo baraduhaye udufuko ngo nukuri ngo ubu ngo uzotwara iyo ndazoba ari kijuju. Ndabaraba nti jewe ubu ndemeye ko muri birofa muri biwerewere. Nubwo uno munsi mwaravye umugira neza yoza kubafasha, bama babirukaniye minervare, ndabazi nta makaye akwiye mufise, raba impuzu mwambaye uko zimeze, musanga umuntu abifuriza neza wa mbere n'umuntu abazaniye ubufuko bavukanye. Muca mwumva ko rimwe rimwe zararutse zarakoranyeko. Naco gituma menya ico usaba. Kuri ico nyene abajone muri ngaha, tahura uri umugenzi wawe n'utari umugenzi wawe mu buzima bwawe. Tahura umugira neza n'umugira nabi mu buzima bwawe. Abo bantu babiri mwige kubatandukanya. Tugire Kristo. Ako karagaciyemwo. Ni naco tuma ndababwiye nti menye ingorane zanyu, menye ibibazo byanyu, menye intege nke zanyu. Hama mumenye inyishu mwotora, mumenye ico musaba Yesu, kandi mushira amaguru hasi. Mushira amaguru hasi. Ubu ngize iminsi mbwira abajone, none ushaka gukora iki? Ngo je noronka amahera nkajiburaya, none ga mwana wa mama ko mbona ata diploma ufise. Ni wanyu namasanga ari mama wawe ariko aroza amasahani, ariko afufumanga akoropa mu nzu. Ahiburayo urindire kuzoca ushika ukora muri presidence kwa Trump na Barack Obama na ntuzi. Erega hera ubunyene imenyereza utwo tuntu duto duto. Je murambona iyo tuvuye ruguru twibaza i Bujumbura ko mufise igiti mwamura kwa amafaranga. Ni navyo n'abajone batari bakuno munsi bibaza kwiburaya ari hagati kamera ukamura kwa amadolari. Naho nkunda kubabwira nti nimba uzoja ugiye kuba umukozi wo mu nzu, hera ubu vyige. Reka kuremereza Imana ibidashoboka. Ushaka iguhe iyo viza udashobora n'ukoza isahani y'abantu babiri, utazi no guhanagura imeza waririyeko, ngo urindiriye viza uje gukora muri restaurant muri Amerika. Iyo Mana yoyiguha yo bari Imana bwoko ki? Uje kwimara amazi uje kwimara amazi. Natwebwe dusaba ibintu bitonze. Banza uhere kuri ivyo bintu bito bito, ndakivuge mu Gifaransa, soyons réalistes. Dushira amaguru hasi, tureke kugira mu kirere ngo iburaya ngo urumva ngo ngezeyo byose bizoba vyishuwe. Ivyo ubaye mwaha mu Nyakabiga mu Bwiza mwijabe ni navyo uzobamwo hariya. Ukundi uhangana n'ibibazo vyo mwijabe nivyo vyerekana ukundi umukama yo kwizera akanabona ko uzohangana n'ibibazo vyo muri Serbia. Si uko gaye. Naco gituma turaba ivyo dusaba, umenye n'ivyo ukeneye. Tugire Kristo. Twigarukire kuri cya gisomwa badusomera. Iki gisomwa ndagikunda cyane. Batubwiye ngo umuntu yitwa Nahamani ngo yari umukuru w'ingabo. Uwo muntu twomugereranya na chef d'état major. Sinciyaho bane b'Imana, nukuri sinciyaho. Uyo muntu sinciyaho. Mwumve ko n'igihugu ca Nahamani acagira iki? Agwara imibembe. Tugire Kristo. Nimba muramaze kubona ukuntu abo bantu baba bakingiwe, baba bafise ibiduga nka bitatu imbere bitatu inyuma, nawe ari hagati, hari abasirikare bagenda bafoye. Yo ndakunda Imana ukuntu idusubiza hasi. Wishimire amashure, wishimire diplome, wishimire ubutegetsi ufise, wishimire ayo mafaranga. Haragera isaha ugakubitika ukananigwa, ukamenya ko Imana yo mwijuru ari Imana. Naje tumangiza misi mbwira abantu
nije nta muntu nzosubira kwinginga cyane ngo ingusenge. Isi yo nyene izokwibutsa ko Imana iriho. Nimuziruka. Sinzi umuntu twahaye lift ubuherutse abwira abafaratiri ngo hajya uja gusenga mu Cyarabu ngo ugasenga mu rurimi udatahura ngo ni kuko ubutararonka ingorane zikwiye. Ngo iyo wazirosurira mu rurimi rw'iwawe yo Mana yo nayandi uzosura kurira ngo yo Allahu Akbar yo Mana yo mu rurimi rwawe, mu rurimi wumva kubako aho uzovuga uti mbega ya mahera nari nishimiye arihe, mbega bamwe nari nishimiye barihe, mbega bamwe nari nizeye ko bamfasha barihe, mbega bamwe batunuye uvuga uti mbega bwa bundi ubuzima n'ubu, ubuzima n'ubu. Nivyo bibaye kuri Nahamani. Yambaye inkinzo n'umukuru w'ingabo mu gihugu ngo atonye ibwami, mugabo arakwaye imibembe. Ako kantu mukazirikane ko karahiye bavukanye, karahiye cyane. Akugira diplome 100 umubembe uzogufata umwanya udafise Yesu mu buzima ari mfa gusa. Ubwo riri bakomeye muri Aramu bomuvura, ariko nguyo harabavye aragwaye imibembe. Kandi wewe yabaye icyabwenge yinjiye mu buzima bwe arabona ko agwaye imibembe muvukanye. Ubwo weho utari n'umukuru w'abasirikare urazi imibembe ugwaye, urazi ingorane ufise, uno munsi urazi intege nke zawe. Nimba uri mboregwa urazi yuko ushitse hari utuyeri 3 uca wicara. Sinzi umujone twaganiriye ariko barambwira ngo jewe ngo ndafise ikintu ngwaye, ngo ndi kumwe n'umukobwa ngo tukavugana iminota 40 ngo nca ntangura kumwifuza tukaca tuja muri ivyo vyumviro vy'ubusambanyi. Cyabwa nta muntu yahiriwe nka wewe. Ngo sa ntebo n'ukuri nta muntu yahiriwe nka wewe, kuko uramaze kumenya n'umunota shetani akugendera. Bisigura ko umukobwa muhuye camuvugana iminota 20 ucutemaguza wiruke. Naco gituma uyu wewe yamenye Nahamani ibimugoye araritse. Wewe ubwo no munsi urazi faiblesse zawe, urazi intege nke zawe, urazi yuko ushitse ahantu bariko baravuga umuntu uca wongera ko n'ayandi majambo, urabizi. Urazi yuko ubonye ifaranga naho ho bari mu isengero n'umuntu wo mucumita, urabizi. Uno munsi ushaka ko Yesu gukiza iki? Umubembe wawe n'uyuwe. Erega imitwaro si zangorane gusa zo muhira. Imitwaro harimo na zangeso zituboshe zidutuma tuja kure y'Imana. Ivyo navyo biri mu byo dukeneye ko Yesu atubohora. Hari umujone yadushingiye ntahe ahantu nari muri retraite Gitega, niwe yatubwiye ngo jewe n'ukuri ngo nshitse ahantu nkabona kayeri gakanye, ngo urumva ngo narabona n'umutima ugira umvemwo, ngo nkajugumira ngo ukabona ko amarezo byanse kwafata. Avuga urahiriwe kuko urazi aho ugwaye. None uno munsi wewe ugwaye hega muvukanye. Ikintu kiriko kirakuza kwegera Imana, kuba kumwe nayo ni giki? Nahamani yamenye ko agize iki? Agwaye imibembe. Nawe uno munsi ugwaye iki? Twamenye ivy'imitwaro, twabonye ivy'imishahi humirije ikanura isinziriye, mugabo umubembe ukeneye ko Yesu agukiza uno munsi n'uyu. Hariho abantu twama twifukafuka mu makosa yacu, bikakunanira kubona ko iyi ari ingeso mbi ukwiye guhindura. Ubwo urabibona? Ubwo urabibona? Tugire Kristo dusimbize. Nahamani ngo yari yatwaye akana kakigeme batwaye muri Israel, kagenda kuba
agasuku kazikwa na Hamani. Ajije ntariko gamukama. Kubera iki waretse ako kana bakagatandukanya n'abavyeyi biwe? Kubera iki wakaretse kakava muri Israeli kakaja muri Aramu? Kubera iki ga Yesu? Hariho ibibazo natwe twama twibaza. Yesu, kubera iki waretse abavyeyi banje bagapfa? Yesu, kubera iki wandetse nkiga section ntazotora exeta? Yesu, kubera iki wandetse nkarongorwa n'umugabo w'umuharadabu nk'uyu? Yesu, kubera iki mfise umugore w'ikifyorogoto nk'uyu? Yesu, kubera iki? Hariho ibintu tudatorera inyishu mu buzima bwacu, kandi hariho ibintu tubamwo Imana yonyene ari ishobora gusigura. Bavukanye, iyo akakigeme batakajana muri Aramu, na Hamani ntiyari gukira, kandi izina ry'Imana ntiryari kumenyekana muri Aramu. Bobo bamutwaye bazi ko bagiye kumugirira nabi, mugakumbure bagiye kubona ko Imana yaciye ihindura ikibi cabo, Imana ikagihinduramwo umugisha w'ico gihugu. Ni ya Mana sinzi cyananiye kuvuga mu Kirundi ki assume no bêtise. Padiri mukuru ngira aramfasha, sinzi ko ico kintu bavashobora kukivuga ki assume. Irafata uvyo bwo bube gito bwacu ikagerageza kubuhinduramwo ikintu kizima. Imana itwitayeho. Bavukanye, nimba hariho ingorane ubayemwo zitakuvuyeko, ataruhara uzifisemwo, rindira Imana izokwereka icatumye ireka ngo zigushikire. Timbega mukama, wewe namanja mu misa, wewe wambwiye ngo urumukate muzima, none vyagenze gute ngo ureke bandoge uburozi bufate? Reka bubanze bukujegeze mwananje, hanyuma muri evangelization izoba kumukiza mweranda, nzoheza niyerekane ko ndi Imana ikiza, kandi bohora na wa murozi ateko ahinduke. Bavukanye, ni naho duhamagariwe kumva ko hariho udusaraba tumwe Imana ireka ngo tuze mu buzima bwacu, kugira ngo iheraho nyene yiyerekane ko ari Imana, igira bikijije kandi igire nabi kirurukije. Naco gituma utwo tugorane tudushikira rimwe tuze turavuga ati ni nahazi wa Mukama. No muri zino ngorane ni nahazi wa Mukama, no muri bino bibazo ni nahazi wa Mukama. Iyumvira umukenyezi Imana ikamureka akamara imyaka 10 atavyaye, bakamutuka uri ngumba, waje guhonya umuryango, iwabo n'abarozi, ukazibona Imana ku mwaka ugira 11 imukubisa amahasa 2. Imana ikababwiye ngo funga kinywa tetwa. Mwabonye ko je ndi Imana ishoboye. Ivyo mwavuze ntaco bivuze mu buzima bwawe, ugahindukira uti mbe Mana, kubera ki wandetse ndiri rya myaka 10, kubera ko utabampaye umwaka wa mbere? Imana ati raba kanyamuneza ufise, ubu inkuru yawe yakwiye Bujumbura bwose, mugiye ushika uvyara inyuma y'amezi 9 ntaco ari kubugize cyagatangaza. N'abandi byaruko nyene, bisigura ko ari ibintu bishika kugira ngo Imana idukomeze, idukuremo ubufyinyi, yongera inatwigisha. Naco gituma dukunda gusangira inyigisho, ndababwira nti ibitadutwaye byaradukomeje. Ico kintu muze muragishimira Imana. Nanjye ndababwira nk'umujone wo ngaho kumukiza mweranda, umubwiye ngo ndaguhaye igihano cyo kwirigwa inzara, bimubwiye iki? Arakuraba agatwenga, kuko ivyo si rimwe si kabira bibamo. Mugabo ukubitiye ahikiriri, umwana ukamubwira uti no munsi pinisio nturya, iyo uzobona afyuye umunwa amatama akavyimba, kuko yumva kumyishe, kuko ivyo bintu atarabicamwo. Ni naco gituma uyo mwana ataririgwa inzara, umubwira uti ntanjya ndaguha utagiye kwiba bijya bintu ngo bizane, aprefera kuja kwiba akabizana kugira umuhicaje. Mugabo umaze kwirigwa inzara 3, umbwira uti pati sijya mbere ndabwiriwe, je ntumfata nabi kubera ico kurya. Gabo ndi yanzara yarakwigishije, yanzara yarakweretse ko ntashobora kugufata uko nishakiye. Ubu sinshobora kuza ndaguha 220 ngo genda wice naka. Umbwira uti pati sijya mbere nkenyesha, oya sijya mbere mbuza amahera y'inzu, sico gituma woco mfata uko. Kumbe kwa kubura amahera y'inzu byarakwigishije neza cyane. Nze ndakubwira nti aha woza tukaja kuraguza,
tukaca twica padiri mukuru ucuronka kijya kibanza yicayemwo. Urabwe toya pati suko biri. Sijya mbere nshonje, sijya mbere mbayeho ntafise akazi. Bisigura ko kumwe nabibamwo n'ubu nzobibamwo kandi nteko ndabitsinde. Tugire Kristo. Naco gituma izo ngorane kenshi ziraza kugira zigire iki? Zidukomeze. Zose ni ziza kugira zitubabaze gusa, ziranaza kugira ngo zidukomeze. Injira mu buzima bwawe urabe neza ibihe waciyemwo, Imana ikakureka kugira ngo ukomere, maze ubone no gukomeza abandi. Naco gituma hari umukenyezi akubitwa iminsi yose, akaba yaravyaye abana 7 muri urwo rugo, akaza abona ukubiswe rimwe ngo ngo je ndagiye, aca yaduka agatwenga ati sha genda wubakesha abahejeje, genda wubakesha. No kubwira ko je nakubiswe gushika mvyara abana 7 ntushobora kubitahura. Mugabo wewe rimwe ngo urataye uruyoyo uragiye. Nakarorero ndabahaye, hari ivyo ducamwo tukagira inguvu, tukagira inkomezi zikenewe. Ngo hariho umuhanuzi aba i Samariya yitwa Elize, maze agakobwa kabwiye inabuja terega iwacu hariho umuhanuzi yogenda yokira, yo musabira agakira. Aragenda abwira umwami wa Aramu ati bambwiye ko muri Israeli hariyo umuhanuzi wo kwandika ikete ngashira umwami yoheza akamfasha ngakira. Baca barandika ugwete barungikira umwami wa Israeli. Tugire Kristo. Umwami wa Israeli arisomye rya kete yitaburira ko ivyambago ati mbega mwebwe bababwiye ngo ndi umwami muca mwibaza ko nshobora gukiza? Mwebwe bababwiye ngo ndi umwami muca munyitiranya n'Imana yanyu? Ati aha nagasomborotso karimwo. Tugire Kristo. Bangahe muri twebwe twama twazimiriye mu bisayangani bwami ngo ko ntuntuye reka nje gutamba muri mukorombo. Kagenda ugiye ibwami mugambi ugiye kuronka inyishi kibazo cawe. ngo kundi numva mbabaye ngo no munsi ndara 5/5 shaka uje no muri 10/10 biragusha. Mugabo umenye ko ugiye ibwami ntiwagiye kuri wa muhanuzi. Ngo jewe ngo urumva ngo ndavye ngo ububabare narimwo ngo nacenja kurondera refuge mu nkumi, shaka urondere nizo ugwize n'incuro 200. Mugabo sibo ari nyishi ikibazo cyawe. Wagiye mu bikayangani bwami muga ntiwagiye hari nyishi ikibazo cyawe. Sinzi ko mwibuka inyigisho nigeze gutanga ngaha, narasubiye kuyisoma ndababwira ko abamajusi bazimiriye kwa Herodi kubera ibi sayangana. Mbega nawe ntabwo wagiye ugiye kurondera inyishu y'ikibazo ukabona abasayangana, abakomeye, abameze gute, akaba ariho ucuja? Erega nabo n'abantu bafise ingorane nk'izo ziwawe, bafise ibibazo nk'ivyo vyiwawe. Abatunzi bari ngaha boshobora kutubarira. Wibaza ko babuze umutwaro nabo bikoreye uno munsi? Mwibaza ko babuze kibatunuje umutima nabo uno munsi? Aba jeune célibataire mugira muti mweho mwaragize mariage murahiriwe, jeho nabuze nayinkwano. Ubwo abubatse bose nta mutwaro bafise. Naco gituma raba aho uri kuraronderera inyishu. Uno munsi hadutse ivyumba vy'amasengesho. Tugire Kristo. Je ndikundira abakirisu biki gihe nukuri. Murashobora gusiga Yesu ngaha mukagenda hariya kumviriza uwundi muntu abajana kure y'ivyo. Sinzi ko muheruka kumva audio igize imisi sirikira, umuntu yavuze ko ari umupatiri akavuga ko yabihevye yarabaye patiri Bururi. Sinzi ko mwayumvise. Avuga ko hariho n'imisa yitwa vepre ngo ba patiri bisangiza amahosti yatawe basangiza. Yarasiguye iminota 42 ariko asigura ibinyoma gusa, kandi abantu bavuga ngo amen amen, ngo wow amen, tugakomera amen. Umuntu ariko avuga ibinyoma gusa, akanabemeza ngo je narize mu seminare. Iyo amahigwe yavuze imyaka nanje nari mu seminare
uwo muntu ntiyigeze ahonyorayo. Umuntu aza kubesha ishengero ringana gutya akabwira ati je narabaye patiri hanyuma ndabiheba, kugira ngo gusa ababwire ngo ni mwebwe muzi Imana, bariya ngo nta Mana iriyo. Akanemeza ngo ngo bapatiri ngo kuwa gatatu buca b'abapatiri ngo barasinya ko Imana itabaho, ngo bobo baje gukorera inda gusa. Muranyumvira? Abantu bakavuga ngo amen, ngo bugere mu bakatolika nta Mana iriyo. Uno munsi baze tuyibereke Imana yacu kiriho kandi ko ari nzima. Ni naco gituma mwe ntimwakurikiye patiri mukuru mu minsi z'abazomushinga ubundi butumwa, mwe mwakurikiye nde? Yesu Mutaberenakuru. Yesu Mutaberenakuru. Nico gituma naragiye gutanga inyigisho mu Ngagara mbwira abakirisu ntimwabakirisu, iyo mwibutse ko muri abakatolika bamuca mwihamosteri vrema, ni kuko mwe ntimwazimiye, mwe ntimwakurikiye izina ry'umuntu, mwe mwakurikiye Imana yanyu Yesu muzima mu Karistiya. Ni naco gituma patiri mukuru ahaba atahaba, murazi isengero yuguruye, ukaganira na Yesu wawe akaguhoza, akaguhezagira, akakubera inyishu, ukigira, kuko uwo wakurikiye ni muzima, umwami w'abamari ngaha. Uwo ni nawe rero uno munsi izina ryiwe riza kurangura ico risigura. Bavukanyi, umwami w'Isirayeli yambwiye ati oya oya jewe sinkiza, ariko uno munsi genda murabe ibikorane tugira. Bakubwira ngo mu Nyakabiga hari evangelisation, ngo haza kuza Eme ngo akiza abagwaye. Eme akiza abagwaye no wahe? Ngo hazarora akiza abagwaye wo no wahe? Abakiza akoresheje ububasha kuye. Ivyo birabaho. Naco gituma mwe mwaje muri evangelisation na afishe mugira ntimukeneye kumenya n'uza kubaha inyigisho, bababwira ko Yesu akiza ari hari gusa. Abo rero tubona utuntu Yesu duciye ko mu kudukora, ngaje ndagira ngo urumva je ntabonetse Yesu ntakiza. Rekasha we urinde, uri giki? Ukozwe mu butarubuhe? So ninde? Nyoko ninde? Wewe udukiza urinde, banza wikize, ko tuzi uwadukijije n'ubu udukiza ari umwe, Yesu wenyene. Mugabo uno munsi genda murayo ku mafishe ngo haje ngo sinzi ko bavuga ngo patiri cye pastori, ntumbaze ngo naka ngo niwe yaje ngo impumyi zirahumuka. N'izina Yesu ntitukirishiramwo. Umwami w'Isirayeli yayitaburiye ko ivyambagwa. Hari abantu muri twebwe dushaka gufata ikibanza ca Yesu, ntituzobishobora, ntibikunda, kuko Yesu niwe wenyene akiza. Ukaza wumva umuntu ngo genda ugira ibi nibi nibi, ngo oya reka Yesu wenyene akize. Arashobora guca kuri padiri mukuru akamubwira ati mwubike ko ibiganza, ivyo biganza bubika ko biza kubakiza kubw'amavuta meranda yasizwe kubw'izina ry'ubutatu bweranda. Ntaza kubakiza kuko ari umuhungu wa naka na naka, oya, kuko yasizwe amavuta meranda ku izina ry'ubutatu bweranda. Ngiki izina mukwiye gukurikira, nimusubire gukurikira izina ry'umuntu, ririra Yesu wanyu. Elise ngo avyumvise umuhanuzi Elise atanze inyishu nziza ati mwami mureke aze, mureke na Hamani aze, maze bose bamenye ko hariho Imana. Ako kantu karahiye, bareke baze, Yesu akore, mubirabe, mubone ko benshi bakize, mumenye ko Yesu akize, mumenye ko Yesu abohora, mumenye ko Yesu ari muzima mu Karistiya. Bizobananira kumwakira no kumusenga muga mwabibonye. Ni naco umuhanuzi Elise akoze. Maze na Hamani acaragenda genda yariruka, ashitse kwa Elise. Elise ntiyanamubonye no mu maso. Elise acamubwira ngo atuma intumwa ngo genda mumubwire aje kwiyoga inshuro ndwi muri Yorodani ngo azobakiza. Na Hamani ategwa no kuri kw'Imana. N'inzuzi nasizi wacu, n'inzuzi nasizi wacu, ngo nje kwiyoga muri Isirayeli, aho naje kugwana ngatsinda ngatako ngatwara n'abantu babo bararinda no kuri kw'Imana. Urazi ukuntu bagayana, ngo jewe mfukamira agakate nk'akarya
ni kositime yanje y'ibihumbi 400. Oya kweri, jewe ngo nduze ukuboko mu isengero ngo ntambe. Eka, ivyo ni vy'abantu bato bato, twebwe abashefu. Oya bane b'Imana, iki kintu kibabera inyigisho. Yesu mu gukiza muno munsi atari umunsi wo kugira, patiri arashobora kumukura ngaha agahagararaho naho nahajya, Yesu agakora ku bicaye hanze, kuko mwebwe ntimuzi ububasha bw'iyo bugera. Naco gituma je murantangazwa n'abapatiri bariko bahezagira amazi, akihagararira akacagira ngo n'amajambo yavuze nta nayo twumvise, ukazona arigiriye. Muga yo mazi abariko babagwaye amashetani ukana bayakoresheje arahogoye, uti none twa tuntu twuku ubu vipi biri gute? Ni naho ubwo bubasha budusigira. Bavukanyi, usigurira gute uko umuntu ari mu Nyakabiga ariko asabira umuntu ari mu Bwongereza agakira? Ubu ndazi mwebwe murafise abantu muriko murasabira bari mu mahanga, kandi Yesu araza kubakorako. None mubinsigurira gute? Utukoresheje ako gatwe kawe ushaka gutahura ububasha bw'Imana, fukama. Ufukamye utahura icyo Imana ishoboye gusumvya gukoresha umutwe wawe. Naco gituma ushaka kumenya Imana yamafukamye muri adoration, iraheza ikazira mwihishurira buke 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 buke. Tugire Kristo. Naco gituma nimba murindiriye ngo jewe bataje ngo bankoreko, ngo banjegetse, ngo bagire gute. Oya, bimwe barababwira ngo ndakwaye, ngo urumva ngo ayo musonga mu gikiriza pati, ngo reka manure ngo iburuzi, ngo abari usiga amavuta. Ninde yakubwiye ko ariho basiga amavuta? Amavuta ya Eklezia Katolika tuyasiga ugwaye mu gahanga no mu biganza. Ngo yango ni ngaha mu kiyunguyungu, nta mavuta yo gusigwa mu kiyunguyungu ahari. Ivyo muvyumve munabitahure. Igikuru bayagusize mu biganza no mu gahanga uko Eklezia ivyigisha, maze ayo mavuta ububasha bwayo agaheza kaburangura bivanye n'ukwemera ufise. Mugango urumva ngo biherepfo bikaduga, none ukenemere mu kirenge nsiga amavuta gushika mu mutwe, ahubwo mbuntume bidashoboka. Naco bituma bavukanyi ububasha bw'Imana genda wiyuhagira incuro ndwi. Nguyu Nahamani agize akanyarigabo ngo jewe yo afise abahanuzi beza. Nahamani gayeme ati mbega databuja, iyo bagutuma ibigoye gusumvyaho ntiwari kubikora? Tugire Kristo. Iyo bagutuma ibigoye gusumvyaho ntiwari kubikora? Bangahe muri mwebwe mwagiye kuraguza bakabaha imiti muja kwiyoga saa 8 y'ijoro mu mayira abiri? None si ndababona ntabwo numunda ukavyuka saa 8 y'ijoro agakubita indwi yamavyuka yiyoga, wa mugabo mwiza aboneke, wa mugabo mwiza aboneke, wa mugabo mwiza aboneke. Cha wiyumvira umumama umwigeme avyuka saa 8 y'ijoro akaja mu mayira abiri, agati impuzu zose, agatora imiti umupfumu yamuhaye n'indobo y'amazi akavanga. Kandi iyo y'abapfumu ntimuyitiranye, nukuri iyo ntimuyihendako. Birabura igisabisho ca ndemeye kikakunanira, mugabo imiti umupfumu yakubwiye n'amajambo uvuga ivyo turabishoboye saa 8 y'ijoro. Nukuri saa 8 tutabishoboye? Turabishobora. Muga Yesu adutuma ivyoroshe vyama vyatunaniye. Je ndaryoherwa n'abapfumu, nukuri n'umupfumu ari ngaha vyazoze ko ndamutsa ndamugurira ikiyeri, kuko rimwe rimwe muradufasha ngo genda urondera igihere kivyaye kabiri. Nukuvuga umuntu ugasanga Yesu aguma acunshubura amaraso yemeranda y'igiciro ntangere. Nico bituma nitwatangura adoration ndabasaba duhamagara amaraso ya Yesu tuyidibikemwo, maze nayo abone kudutyorora no kuduhindura. Yesu icavuze arakirangura, avuga ati niwidibika incuro ndwi uraza gukira. Ne nawe yagiye yiyoga incuro ndwi acarakira.
ni nk'uko Yesu yokubwira ati uzoje mu minsi incuro ndwi kundwi uzokira. Bikore muvukanye, kuko niwo kubwira tuzotonda incuro ndwi mu bitaro uzojayo. Bavukanyi, ndashaka ndabereke umuntu akunda kuntwenza muri kino gisomwa, umugabo yitwa Gehazi. Gehazi ngo yari umusuku wa Elize. Gehazi abonye ko Nahamani yakize, Nahamani abwira Elize ati akira ibyo nakuzaniye kugira ngo ndagukengurukire, maze nemeze ko atayindi mana iri hatari imana yawe. Nawe ati oya, ntabyo ntora. Maze Nahamani asubira inyuma, yazanye ibintu by'agaciro ntangere, aragenda. Gehazi ateko no kuri kw'Imana, databuja arahushije ijya noti, arahushije bijya bifaranga. Aramuraba arengeye hirya, agenda aramwirukanga ati hewe databuja ntumye ngo agiye abona haje abasore bavuye mu misozi ngo akeneye amafaranga angana uku n'impuzu zingana ukundi. Nati yo urantabaye ko muvyakiriye, ahubwe genda ubimumpere shobuja. Uwundi arabijana, ashitse ngo aca binyegeza mu nzu, acaja imbere ya Elize. Elize aramaze ati Gehazi we uvuye ngo umusuku wawe ntiyigeze apfa ngaha. Ate umusuku wanje ntiyigeze apfa ngaha. Urazi yuko igihe wari kuriruka inyuma ya Nahamani umutima wanje wakubona ko wabigize uko? Kabaye akaryo ko kurondera ifaranga, imikogote, ibitungwa bito bito n'ibitungwa binini binini, ko ari uko bimeze. Imibembe Nahamani yaragwaye ni kujeko. Ubwo nyene Gehazi acatangura kujojota imibembe. Tugire Kristo. Aha mubona twicaranye na ba Gehazi benshi, kumbura murabe ko amatelefone mwayiyegereje. Hariho Gehazi yajaje kubakora mu mufuko. Kumbura murabe ivyo mufise, hariho abaje bazanye n'ibindi bintu. Iki ngire ndababwire n'ikintu cyatubayeko. Mu minsi yeze twateguye igisabisho Prière de Jericho, aho ndangurira ubutumwa. Umunsi wo gusozera hari abantu benshi, hanyuma ukabona ko hariho ikintu kitagenda neza, mugana Jesse nabona icyo arico. Imbere ko igisabisho gitangura, haraza abo twari twateguranye ico gisabisho, turaja mu sakrisia turasenga. Nza mbona haje umumama ampereza isashe irimwo imiti. Ibi ndababwira n'ivyambaye ko nibonera. Ati iyi miti niyo nari nazanye nje kumija hajya kugira nsamaza abantu ntibasenge. Ibi ndababwira murabaza bahaje byaratubayeko. Cyanda nababwira nti muzana agakono iruhande duturiramwe iyi miti. Cyanda babwira nti muntu mudatinyi izina rya Yesu. Sindabatahura. Ni twebwe twari dutanguye kuba imbubusi ducegwa tutabona ikiducereje, muga Yesu vya bindi vyose yabifishije ubusa. Bisigura ko naha turi ngaha si twese twaje turondera urukiza, si twese twaje turondera kunywana n'Imana. Bavukanyi bajya ubona baguha amakado, bajya ubona bakwitaho, bakugemurira biri gitondo buri mugoroba, urarabe neza. Hari igihe usanga harimwo ba Gehazi binyegeje inyuma y'izina ry'Imana kugira ngo bironkere uca umutima wabo urondera. Bavukanya harimwo abarozi bama baza muri ruwanje badasiba kuvuga ishapure kugira ngo ntihagire ukagura ko arabarozi. Hariho abantu benshi baja muri korali atari kuko afise ijwi ryiza ryo kuririmbira Imana, yabonye y'umukobwa mwiza agiye kwirukanga ko nyabona. Hariho abantu twaje ngaho no munsi ati reka nje kwerekana ko ntiba, sinaje kugira Yesu nkiza ubusuma, muganaje mfise ikindi kintu nje kurondera. Tugire Kristo. Naco bituma muragabe ngo aho hose mubona baraho ngo bose sabageni, ngo hariho abaherekeza abandi. Naco gituma ubona twicaranye ntuzije wicanzanye. Naco gituma ntuzotinye gusenga kubera uwo mwicaranye. Hageze guhamagara izina rya Yesu, duzi ibiganza umuhamagara uti Yesu nkiza, Yesu nkiriza umwana, Yesu nkiriza umugabo. Uwo nawe nimba yaje mwiperereza natora urupapuro azarumviriza umwe wese ivyo abwira Yesu, hama heza aje gutanga raporo.
naco gituma hageze uwo mwanya wa Yesu hamagara izina rya Yesu, ni wewe n'Imana yawe, kuko na wa mutwaro ni Yesu wenyine azogufasha kuwutwara. Mbega muramaze kubona iyo duherekeje abacu bitavye Imana, turagenda tukarira tukongera tukarira, ukaza wumva ngo yajewe ntasiga no kuri kw'Imana ntasiga. Abantu namwe musigaye mufise impuhwe mukaca mugenda mukamufata. Je murandababwira nti ni mumureke. Aho mubona burya dufise friends ifata bane b'Imana. Dushitse ku kinogo urarindira ko yitayo ngo amuherekeze ukabura. Aca yicara agafuka makarira n'ishuba riterera ati ekada. Ariko muri hajya nyene jewe igihe muzonyururutsa, wewe igihe bazokururutsa uzogumana na Yesu wawe, kuko numwe Yesu yavuga ngo upfa canke ubaho uri uwanje, ariko twebwe turagusezera ukagenda. Naco gituma uwo muntu agomba kubuze gusenga Imana ninde? Uwo muntu wumva yokubuza kunywana n'Imana ninde? Abo bantu bagize imisi baza kubaresha bakabategeka guhindura idini, ugaheba Yesu kubera we ninde? Ngo mbega n'igiki kizonkura ku rukundo rw'Imana? Yesu hageze umugabo nzoguheba n'ukuri, na Yesu hageze umugore nzoguheba, Yesu hageze icupa ndaguheba, Yesu hageze umugambwe ndaguta, hageze ijya poste ndaguheba. Muvukanyi, tahura kuzogumana na Yesu. Uwo Yesu ni wagutahura rero muri ya mitwaro ufise. Uwo Yesu ni watahura na vya bicumuro bikuremereye, ari navyo ashaka kugukiza. Uwo Yesu ni wagomba gukiza ibikomere bitandukanye biri mu buzima bwawe. Ni naco gituma ari nawe mu gusozera yatubwiye ngo duciye mu njiri ya Matayo ikigabane c'11 akarongo ka 28, nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nimuzi wanje nzobaruhurira. Bavukanye, nagire ndabibutse ikintu nigeze kubabwira ngaha, senga mwongere musenge. Umugwanyi ntasinzira, umugwanyi aguma ari debu cambo cabari hano. Ni wasinzira shetani gukubita hasi. Senga. Hari agapasaje nababwiye ngaha, Musa igihe yaragiye kutora igihugu c'Israeli, Imana yamubwiye ati tori inkoni, ni wayijana yikubite hasi hacavamwo inzoka, maze bose bamenye ko ari je ndakurungitse. Musa aragenda bigira gutyo, akubise ya nkoni hasi imbere ya Faraoni, havamwo inzoka. Faraoni ahamagara abapfumu biwe, barapfumura, nabo bakubise hasi hacavamwo utuyoka duto duto. Mbega Mukama, ko nsenga, ko ndakwizera, abarozi nabo bakaroga bifata gute? Ni naho ngo bagiye babona ya nzoka yavuye mu nkoni ya Musa yasamye, ngo ikimiragura twatundi tuyoka. Ako kantu ndagakunda. Yo Imana ni nziza cyane, ni nziza gose vre. Bavukanye, iki kintu nzokoma ndakibibutse. Iyo ugiye kuryama jewe nkaza nkarara ndakinda, muga je ndakunda n'abarozi burya bafise umwete. Yabo umwete tugira mu gusenga, sinzi Burundi uko buba bumeze. Mwebwe yumvira umuntu aza guhera saa 6 y'ijoro akinda gushikana saa 10. Muri mwebwe ninde ashobora guhera saa 6 y'ijoro asenga gushikana saa 10? Ninde muri mwebwe abigira? Raba ukuntu bo barabishobora. Akaza ku mutwe w'inzu yawe, abarimwo baragapfa nabi, baragapfa badateye imbere, akinda ahuha imiti, aroga yongera asubira agakinda. Aho nawe uri kurahirira? Wavyura umutwe ngo uje mu misa ngo yo numva vyanse nyene. Ariko iyo waryamye uvuze uti Mukama, nitwikirije amaraso meranda ya Yesu, nitwikirije umutamana w'umuvyeyi Bikira Mariya, ndahezagiye abari muri iyi nzu bose, ndabaragije ubutatu bweranda, abamarayika barinzi babahagarikire. Ico gisabisho cawe ngo kica casama, kikaca kimira ya yandi majambo ya wa murozi. Umwe avuga ngo baragapfa badateye imbere, baragapfa badahejeje amashuri abana biwe. Yo rindira mu kwindwi agomba ronke diplome. Erega igisabisho ciwe caramize uburozi bwawe.
naco gituma gira uwo mwete mu gisabisho. Ujya muntu umugabo wawe adahinduka, umugore wawe agoye, abavyeyi bagoye, senga, Imana irabakora ko ikabahindura mu kanya gato, mu kanya isase. Iza ngwara zikira n'izidakira Yesu agira rimwe bigakora. Naco gituma ndabasavye ubu rero tugiye guhangana na ya mitwaro mu gisabisho. Emwe fukama, mwongere mufukame n'amava kunguki, aho niho hari intsinzi yanyu. Nico gituma Yesu ababwiye ngo nimuze rero iwanje. Igihe baza kumushiraho umubwira uti Yesu ndazi ko utabesha, ubu rero ngire ndayiguhereze kandi ngire mpaguruke, iyi mitwaro ndakeneye ntimvune igikanu, jewe ntayo noshobora ndi jenyene. Iri jambo mwibuke, murazi inka zitwa zimadudu mu Gatumba, bazibohera ku bwuma bakagenda, ico cuma kikagenda kirarima. Iyo nka ikweza icuma ari imwe iravunika umugongo, mugabo iyo ari zibiri zirakwega ubwo bwuma. Nico gituma Yesu rero uno munsi akubwiye ngo ni muzi wanje kuko umutwaro wanje nturemereye. Yesu ashaka iki? Bijya bibazo mu bibanemwo nawe, ntusubire kuvyikorera wenyene, ingo maze mubibohera inyuma, Yesu akuja iruhande, muce mubikwega maze bice babiremurutswe mu buzima bwawe. Ico nico Yesu agusavye. Muhako kanya rero mushobore gushemina hamwe, mukwega ujya muzigo muri babiri ucure mu rugo, uri umwe biraza kukunanira. Naco bituma ubu rero tugire tubimuzanira bidukureko vyose, maze ari ngaha arakiza. Naco bituma tuvuga ngo nta handi hari inyishu mu buzima bwanje, kuko umwe wundi naziga ko ari inyishu nawe nyene arafise ibibazo. Ahubwo reka mfukame kwa Yesu. Munkundire nongereko ikintu ntari nananditse. Bavukanye, nsigurira ukuntu mumara iminota 40 muri adoration wamaze gusinzira. Ubwo ntibivuye kuri ya nyigisho nabaha ko mufise umushaha usinziriye. Ubwo noguha iminota 45 ukandika n'ingorane ziri muhiri wanyu, woba wahejeje sa? None bigenda gute ngo mara iminota 10 ngo je nabuze n'ivyo mbwira Yesu muri adoration? Uravye ingorane mama wawe afise, ingorane papa wawe afise, ingorane abo muvukana bafise, ingorane ufise ku kazi, ingorane ufise mu ishuri, uravye baba banyi bawe, ubwo bajya bose ni wabereka Yesu, ubwo n'amasaha 2 ntusanga yaheze. None ico kintu kigusinziriza ugiye muri adoration, ntumenye n'imitwaro ufise n'igiki n'igiki. Abo bantu muza kubipa Yesu muri 2 secondes bikabananira ko mumwereka imitwaro, ahubwo mwari mukeneye tutura journée, umunsi wose imbere ya Yesu. Uti Yesu, menye ingorane umwana wanje afise, ingorane umugabo wanje afise, ingorane muramukazi wanje afise, ingorane patra afise, ubishungurutse nukuri n'amasaha 3 yohera uri kuraganira na Yesu utarasinzira. Muga kuko utaramenya ingorane zawe, ngo je nshitse muri adoration minota 10 mbasinziriye, bigenda gute? Mubarire vyose, nawe akubwira ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi. Umwemereye muragendana, umwankiye uguma uri wenyene. Nta munezero wo kuri iyi si tutari kumwe mushumba mwiza, kukumenya no kugukunda n'ivy'agaciro mana nkubone, nkubone mana nkubone, ndakwisabiye mana nkubone, nkubone Yesu nkubone, ndakwisabiye Yesu nkubone. Tugire Kristo.